donc uno munsi nashaka dukora icyo gikorwa. Uno munsi nshaka guhagurutsa abantu nka pasiteri muri eglise, umwe wese agira icyo yiyemeje. Nashaka mbaza bari ngaho rero biyemeze rero fatira urupapuro twandike wiyemeje wa mbere kuri aya mafaranga muri uyo mugambi. Tuzoca tuvuga ati aya mafaranga yitiriwe cya gikorwa cya Semaine ya Diaspora. Ivyo bintu twifuza ko byokorwa mukabigira mugabo bakabigiramo uruhara kugira ngo habe swifi. Twe twifuza ko haba swifi kuko twarabonye ibikorwa n'ibiki nk'icyo uvuze je caranshikiye ya accident yaba munuze aha Bugarama, abantu barononekaye, twarabuze ibitaro bimwe vya leta tubajana kugira ngo bagire scanner. Ona yete oblige dalida niyo Tanganyika ke yawavuze tuzakurira amafaranga dukwe mu mifuko yacu. Twabuze umuntu n'umwe ashobora kubikora. Sevre twabanye inzego za leta ariko hari ikibazo gikomeye cyane n'abantu babaze bashobora bafunga kandi bagize travail y'ubu. Rero cyo ndashaka gusaba nagomba amahera tuyatanga hari natase $500 mugabo condition nuko jezo yatanga uko mbonye ko diaspora bifise ikibanza kandi mpaka ibindi bizo biriko birakora. Ivyo bitabaye je ntazotanga. Ngeke sa no facilitateur gusa Dubai yofata ijambo hanyuma akavuga izina ry'umwandika. Nitwa Edike Vengahim Andre Mira Rabini Dubai. Ico gikorwa mu bisanzwe ni ciza. Ejo igihe nyaricubahiro ari ngaha ari umuntu wo muri Sudani yavuze yuko batosubira kutugaburira tuba tuje kurya inyaza gusa. Mu bisanzwe tuba tuje kuvumba ivyo kurya umuco w'ikirundi baratuzimana ni muhira. Nuko natwe abatugendeye tubazimana. Ariko inyuma y'ico gikorwa isi yose habaye inama nk'izi hazoze haraba natwe ikindi gikorwa tugenda dukoze kuko ejo twamamaye irya konti dusanze iriko amadolari 1000 tungana gucana. Nico gituma rero twaciye dufata iya mbere mu gihe bari muvuze umugambi wa IRM. Abantu twese turazi ko zikenewe kumva mwe hafi umve ibibazo yageragira navyo kugira ngo ntibihave bidekuraje n'abandi ahubwo. Nico gituma rero twemeye natwe gutanga ayo madolari 1000 mugabo turasaba n'abafise menshi bakange benshi ku buryo ntibunangana. Hanyuma ikindi naco hari akabazo gatoye nagira mbaza kijanye n'ijyamize ariko muratwereka mwavuganye na Princess Kamatari. Mbega kubera iki mucyumvira iriya nzu iri Bujumbura ifite amateka menshi, tuzi umwami Mwambutsa yabayemo, incungu y'u Burundi, independence wa Gasore umwana wiwe n'abakayibamo, Perezida wa mbere atowe demokratiquement Ndadaye akayibamo, n'umwami wa nyuma ndizeye baza habaye kwa umwana w'umwami. Kubera iki ijyanzo tubona imeze kujya yasambutse uyu munsi yo hari umugambi wayo mufise nayo kuyisubiramwo kwibemize mu gihe tubona ko uyu munsi tugifise abantu bashobora kudusigurira uti Mwambutsa yajyama kw'igitanda, wa Gasore yakinira hajya canke Ndadaye nawe yajyama kw'igitanda. Uyu munsi bacafise amahirwe yo kumutandukanye wa nyakwigendera Perezida Ndadaye agihari ashobora kudusigurira ibintu bimwe na bimwe. Hama brende twaba twumva katati yari ihagaze hajya bakayishiraho, hanyuma bakatubwira haracariho mushika wa Gasore nawe nyine agashobora kudusigurira bimwe na bimwe muri iyo histoire. Hanyuma mukavuga ati abanyamahanga muzoza murariha amadovize, abarundi nabo muriha muri ubu buryo ko tumaze kubona imaze igihe kinini imeze kujya. Sinzi ko hari umugambi muba muyifitiye muri ivyo vyamizi. Akanyuma nako nakajanye nabonye na Fabrice ariko arasaba kubaka isoko, nibaza mu gisata ca tourisme naho
mbega ko dufise utuyire turi hariya mu Kirundo two haco mwamutwumvira ko mwiyobora kazoza narijya tubona hariho nk'akayire kamwe kegereye kijya gihugu kibanye bibaza ko muri kazoza ngira ibigendanire bishobora kuzomera neza bakabe ko arubaka ikibuga c'indege kinini cyane gose nta gihe mbega hari habayeho nk'amahoteli y'amabarabara hajya kayire ko hari amazi tubona atadukana Tanganyika ko kwatira bamwe mu baturiste bakaza baraza kuraraho amadovize tuguma turondera twayabo murakoze. Tusabe ayo mahera zorakurikirane tugasaba yuko no muri leta mu kibanza aho muri diaspora abazoba bari mu Burundi uzoze murabahanuza abaha impanuro kuko hajya akanyoni katagutse kamenya yo bwereye ko twe twaragenza amahanga ariho kumbure jibi dushobora kubaterera bigafasha igihugu cacu ndabashimiye tugiri ikintu cy'iteka kandi zoza kizana umwimbu udasanzwe kuri twebwe abarundi bari mu gihugu cy'u Burundi n'abari mu mahanga. Hanyuma nagomba kugira icyo nitanze gatoya nzotanga $600 mugabo kandi hariho icumbiro n'uwa yaraje gushikiriza kijanye no kurungika n'amakuriye bica muri ambasade. Mwibuke neza ko ejo twaraganiriye tugarutse turakeneye ko abadiaspora bakorana cyane n'abambasaderi. Nuko twabonye ko hari ibibazo hagati y'abambasaderi n'abadiaspora usanga badakora cyane igikorwa cyabo. Twavuga rero ni byiza ko abambasaderi boja ku kintu by'ukuri bagakora igikorwa batumwe kuko ugiye kora ibihugu byinshi no munsi ntibikopeka neza natwe ko Abarundi turi mu bihugu bitandukanye. Ibyo rero nibaza ko ariko kajya uno munsi ahubwo tuca dukora nka ya nyubakwa umuntu wa perezida wacu yavuze dukwiye ko cyo gushinga ya biro aho ibintu byinshi cyane amakuru yatandukanye azashika kuri biro hanyuma ashobora kucaca mu bisata bitandukanye bijanye n'iyo kuriye aho izo bigiye. Nuko rero murakoze tugiye bana bigatuma tuzoshobora kubikurikirana en detail. Ibyavuzo byose ndabishyigikiye. Jewe abo muri Belgique aho imyaka myinshi barazi ngaha imyaka 25 ariko muri kino gihe nsanzwe nza kenshi umwana w'imyira mba njye natanguje ya universite yo mu Cibitoke mwari mubona twatanguye muri 2017 tudusohora amashasha nk'atatu byinshi twigisha ibintu nabonye bwamba ariko baraduprezana bivuze ko tuzobibashikiriza neza ndetse twaratanguye n'iradiyo kugira ngo ikigo cyose cyigishijwe gishikire abanyagihugu. Ikigo cyose umwarimu yigishije abwirizwa gushyikiriza abanyagihugu kuri radiyo. Bifuza yuko muzo baratworohereza kugira ngo imigambi irahaguke kuko hari igihe n'ayo mategeko ari mu gihugu bigizi tutamenya neza ugasanga umuntu yatirimutse atabishaka ariko ntibe impamvu yo guhagarika imigambi y'iterambere. Jewe rero banza kumeto nzotanga $500 kandi Samuel notre président actuel abikurikirane muyarengayo azoboneka ko turasubira natwe no gukora vital universitaire bakorana ukurindira rero tugabanye amajambo we niwemere sivyo hama imbere yuko utanga amahera yawe tuzoshiraho iyo transparency dushaka sivyo uri ngaho wose yitange rero nawe w'amadolari bigatanga harimo bicagerekana wa muvuduko tugiyemo na ivyaro byacu ko tuzoca dutanga n'ayaritaye ariko nazohetse iwacu twiyumvamo cyane sivyo rero bagiriye ko n'umunyandike $2,000 Ndimana Joseph
kujenga Las Vegas ya Arizona. Si. Alain, best Alain. C'est ça. Ku buryo jewe icyo nshobora kubabwira nuko muri diaspora yo mu Butaliyano hamaze imyaka 3 dukora ibikorwa byo gushigikira porogaramu hano yo mu gihugu. Muri 21 twoje amahera yo gufasha abantu aho nikora tubaha amakarata, dukorana na Ministère de la Santé, dukorana hariya na ambassade, dukorana n'ubushikiranganji hano bw'imigenderanire, byose twabicishije aho ngaho badushikiriza kuri Ministère de la Santé. Ndababwira yuko nta meya mu mahera twatoje yagiye itakara. Ayo makarita twashikirije imiryango 1,260 familles burundais mu ntara ya Bujumbura, ya Karuzi, ya Cankuzo na Ngozi. Tugomba kwiga kwizerana kugira ngo vraiment benshi ntabwo batanga imfashanyo kubera bazi ko bigenda bitakara mu nzira, ariko mvuga twumvikanye neza, tugakurikirana neza projet vraiment byose bigenda neza. Twige kwizerana, nicyo saba twebwe dukorana turi hanze namwe muri hano. Hanyuma ikindi gikorwa twakoze ni cyo gusikiriza intebe mu ishuri ry'Igaharo hano muri Kayanza, naho twatoje amahera, nayo twarabikurikiranye byose dufashanyije n'ubuserukizi bwacu hariya mu Butaliyano, ambassade du Burundi en Italie, dukorana na Ministère de la Relation Extérieure. Ngira n'ikibazo nabajije itariki 26 abadiaspora duhura abari ngaha bose, swat twaje mu nzira zibiri, hari abaje kuraba tere ngene boyikorerako, hari n'abaje muri vacances, ariko diaspora ntingana gutya. Message igarukiye ngaha nibaza ko yo igarukiye hafi, niyo mpamvu nza kubivugako mu kanya. Turavye ubona kazoza yo muri 2040 n'akantu ngareshe mura mu bari ngaha muri inama no munsi. Ujya ufashe imyaka dufise umwe wese akongerako kuri ibyo akaye y'imyaka bane bazobona icyo twakoze. Ndasaba imbabazi n'ibambere cyo muri inama kubera kandi ndabishoboye. Haciye imyaka 12 twumva ko hari ikintu bita diaspora. Ushikuno no munsi sinumva rapport de la diaspora versus gouvernement du Burundi. Komite shaje tukaje gushiraho nibaza yuko atari abakozi ba guverinoma. Donc hari ikintu tutari defini. Jewe nk'umurundi ndi muri diaspora ndafise service ngomba gusaba komite natowe, ndafise des intérêts ngomba gukura muri iyo komite. J'ai l'obligation envers ce comité. Nuko au niveau du gouvernement c'est pareil, j'ai des services à demander, j'ai des intérêts chacun, hanyuma hagira na obligation à mon gouvernement. Rero ni gisabisho kanje nakora gusaba, turashaka kwibintu batrasi. Mwagize exposition no munsi nabakunze cyane, mwakoresheje ijambo partenariat. Umunsi nk'umu diaspora ndifuza ko muri biro yanyu strategique ko jewe muri diaspora ndi mu partenaire woza kundaba mu partenaire wa guverinoma, ntimutume uwo jewe nshaka gutuma iwanyu. Sinzi ko muri kumurangurikirana aho hantu kugira ngo habe separation ya diaspora na guverinoma, parce que ubu j'ai l'impression yuko byose biravanze. C'est mon impression, je pourrais kwihera, je vais me tromper.
icya kabiri nari bifise kuvuga hanyuma ntangagararo gatoya yego birasohora nk'uko komite iriho ubuwe mukamwa tugikoreho konte jejeme etre di secret mumpe nimero do konte nzoshireko hanyuma ariho muzokura kugira mubwire ngo maproje mu kurangiza hariho ibintu numva kenshi turiko turaganira umwego dufise intumbero yo gukora mu kibanza cya guverinoma ni vyiza ni icifuzo ni vyiza ariko jewe yafise intumbero notanga ariko sinobivuga ngo ndabirangize muri uwo mwanya icyo nagomba gushikiriza gusa ni uko tugira iyo separation ya diaspora na guverinoma. Murakoze ku ijambo. Je nitwa Kanyange Christine Njiri, nkaba muri Swede. Ntabwo gushimira cyane ku byo nyakubahwa guverineri bakayabyaye icyo dushikiriza. Je numva novuga ubwa mbere haleluya 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 amen amen amen. Sinzi ko ibyo niko ndabona mu mwuka ariko mubibona, sinzi ko mubona yuko muri 2024 turiko turinjira muri amasezerano Imana yavuga ku Burundi. Amen. Ku Burundi buzomera nka Israeli, ko amaprovensi yose uzobona amayetaje. Nukuri ndashimira yuko hari abantu Imana yahamagaye, kujya yahamagaye ba Mose, kujya ba Debora bahaguruka, kujya sinumva ndabiheze siko digisha, ariko Imana ihezagira bose barakora ibikorwa biragaragara. Aba ba Fabrice, aba Samuel, aba bose Nora, byose biragaragara. Aba mama ahantu hose dushime, na cyane cyane mbere yuko shikiriza intererano. Nukuri nashaka umuntu wese ahaje twature ibyiza mu gihugu cyacu, twature ibyiza ku Burundi aho twasize uruzogi aricyo mu gihugu cyacu, kuko hari ibyo Imana yavuze kugira tubishike ko nuko dutangura tubikwega mu majambo. Ururimi ni ruto ariko ruraturira kandi rurahezagira. Akantu gato karashobora konona Uburundi bwarapfume. Uravye ku ma YouTube hari ibintu byinshi dukonona gusa bica umutima abantu, ariko ndashima ko hari abahizi uno munsi bari ngaho, ndashima ko hari bafashe indege batatiwe. Amen. Rero dukomere dusoge mbere. Rero jesha guterera $500 ayo bahera 500 jewe mba muri Swede, nta muntu serukiye wa diaspora ndatanze mu giti cy'iwacu ku rwego hari ubwenge Imana yampaye, hari ingabire yampaye, ndashobora gutanga ivyiyumviro cyane byinshi byiza byubaka igihugu tugakorana ni diaspora, kuko Samuel ndamwizeye. Kandi ikindi kinyejeje nuko aya makonte ya diaspora, iyi migambi tugiye gufatira gushikira igihugu cy'iwacu Burundi, si guverinoma tuyahaye, ariko uko twari tubizi leta si ni twebwe turi guverinoma, turi abarundi, turi byose nitwe tuzokibogora, ni ya diaspora izobogora igihugu cy'Uburundi itobera abo hanze. Hanyuma rero aya mafaranga no hanyuma tuzobana dutanga. Murakoze.